Amen. Hanyuma sanze twari dufite ikibazo kimwe n'uwo mama. Jewe nari mfise umwana w'umwaka umwe n'amezi 2. Ejo naraje ndavuga ati umwana sindamutwara kubera aratinya abantu benshi, aratinya urwamo, cyamvuga ati Imana ndamusiga mu ariko ninashika hariya nza kuguma ndamusengera. Igihe batubwira ati tuje ngaho imbere, jewe nagumye sengera umwana wanje, naguma mvuga ati Mana genda hariya muhira ushike kuri wa mwana wanje. Je nari maze indwi 2 tutaryama mwijoro. Saa sita umwana akarira, tugaheka tukaja hanze. Saa 8 kandi akarira tukaja hanze, akaguma arira, aryamye naho agacurama, agakikama, akagira ukuntu avuga ati ibintu nibikigamana yanje. Saa sita niho twasinzira. Jere ejo ndakizanye nk'umutwaro mvuga ati nje ndavyizeye uno musi Mana nkorera igitangaza. Naguma mvuga ngaha Mana ati uyu mugoroba ntiwemere ko ndumva ngaha imvumure, uno musi tuze kuryama kandi umwana wanje aze gufungura. Umwana wanje naho wamuha amata ntiyanwa, umuhaye ubuyi ntiyanwa, umuhaye umuhu yata, yashaka kunywa furusana yonyene. Furusana bakashambye ati azogwara igisigo. Jewe jo rero dutashe sitse ngaho ndatelefona mutoyi wanje ati umwana mwe mukoreye ubuyi ego yabunyoye ego cyamvuga Mana urakoze wanyishuye. Saa moya tusha turamuhereza indya arajya neza yiyasamitse arajya arahaga. Hanyuma hagaze kuryama aca sohoka ibintu by'ibiseruseru arabisohoka asohoka byinshi muri pamperse ndabiraba cyamvuga ati Mana urankoreye igitangaza nukuri wa musozi nadugako urambereye igitangaza nukuri umwana wanje arakize. Mwijoro twaryamye neza saa sita navyuka nkikanga kugira ndabe ko bakanura nkasanga arasinziriye. Saa 8 kurana namenyere saa 8 nyene tuguma dukanura nkikanga mbona sinziriye neza atavyo gucurama atavyo gukikama. Mbona umwana yabyutse saa 1:35. Papa warambaza kuko yamenyere ko turaduhagaze ndamugata umwana yakize kuko ejo nari namubwiye ati je ntuze kundondera ngiye mu masengesho. Avuga genda. Ndamubwira umwana yakize. Asha nuno musira avuga ati sisiba. Asha mpaka amasengesho yose aheze nukuri Imana yarantaba yarayikoze n'umunyere satani ntaza kuvyitamba mibere ngo kubanda ishimiye ibandanye inkorera itangaza umwana wanje amererwe neza murakoze.